Ugusenga kwawe kwarumviswe, ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze biba icibutso imbere y'Imana. Iyo mwumvise ayo majambo, abenshi mudukurikirana kuri runo rubuga rwa Sabanerwa TV murazi uwayabwiwe, murazi aho yanditse, ndetse murazi n'uwo bayabariye, kandi murazi n'uwayavuze. Muri iyi Bibiliya yawe yera vyanditswe mu vyakozwe n'intumwa igice ca 10 ku murongo wa 4. Mbere kugira ngo biboneke neza wohera ku murongo wa mbere. Turahasanga inkuru y'umuntu yitwa Koroneliyo, yari umukomando akomeye cane atwara ibatayo y'abasoda 100. Mwibuke ko kandi hari mu bihe vya kera, kandi haheze imyaka myinshi cane irenga 2,000. Woha agaciro ubwo bubasha Koroneliyo yari afise ico gihe, akabuha agaciro uyu munsi, nta nkeka twomugereranya n'umugenerale akomeye cane muri iyi minsi yacu. Ariko ikindi twobabwira, uyu mugenerale Koroneliyo ntiyari umuyuda canke umwisirayeli, oyaye yari umunyamahanga. Mugabo yakorera igisoda c'abaroma, ariko atari umuyuda canke umwisirayeli. Mbega wewe iyi ntwazangabo Koroneliyo woba ari uwuhe mutwaro wibaza ko yari afise? Koroneliyo yari afise umutwaro, kandi umuraje ishinga, kandi umutwaro ukomeye cane. Mpwemu Yera manuka manuka, Mpwemu Yera manuka manuka, Mpwemu Yera manuka manuka, imitima yacikire. Mpwemu Yera manuka manuka, Mpwemu Yera manuka manuka, Mpwemu Yera manuka manuka, imitima yacikire. Igikorwa ca Mpwemu Yera kigiye gukomera, ingo tumurondere, namba hatarenganye harageze. Igikorwa ca Mpwemu Yera kigiye gukomera, ingo tumurondere, namba hatarenganye harageze. Koroneliyo yari afise umutwaro ukomeye bene data. Mu mitwaro Koroneliyo yari afise, mu vyo yari amaze igihe asengera, umutwaro waza kwisonga nuko Koroneliyo yipfuza ko nawe yohabwa Mpwemu Yera. Reka dusome aho hantu turabe uko vyagenze, dutangure twiyumvire ikintu nyamukuru Koroneliyo yari amaze igihe asengera, atuntuye, ababaye, mbere yisonzesha. Igihe yafata igihe co kwisonzesha, igihe yafata iminsi yo kwisonzesha, ivyo kurya vyiwe yaca biha aboro, mbere akagaburira impfuvyi n'abapfakazi, akambika abakene, abatagira shinge na rugero akabagirira ubuntu. Ivyo rero nivyo vyatumye aguma imbere y'Imana asenga. Kandi mwumve, mwibuke kandi ngene umumarayika yamubwiye ngo ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze biba icibutso imbere y'Imana. Nico gituma Koroneliyo asenga yinginga, asaba Imana ko yomugendera, nawe ikamuhezagira, ikamugirira ubuntu, nawe akuzura Mpwemu Yera. kuko yarabona abuzuye Mpwemu Yera bikamunezera, akabona n'ibintu by'igiciro kinini cyane.
agira umwete n'ishaka nawe kugira ngo ahabwe iyo ngabire. Tubifashijwemwo na Mpwemu Yera rero twavumbuye ibanga rikomeye ry'umutwaro Koroneliyo yari afise. Imitwaro y'umuntu iba ari myinshi. Murazi ko uyu mugabisha w'abasoda 100 yari arongoye abo basoda, kandi urongoye abasoda 100 nk'uko imitwaro yo ntiwoyibura, ibyo gusengera ntivyobura, ibibazo byo gusengera ntivyobura, eka mbere n'amashimwe ubu yafise. Ariko aha tubona ko Koroneliyo yari afise ibintu ariko arasengera kandi bimutuntuje cane. Rero Mpwemu Yera yari yaramwipfuje, aripfuza Mpwemu Yera. Mpwemu Yera, Mpwemu we muvunyi wacu, duhumurize udufashe, utuyobore utwengenga mu mahanga tuji iwacu. Mpwemu we muvunyi wacu, duhumurize dufashe, uturongore utwengenga mu mahanga tuji iwacu. Abarushu bakomeze, ubumvishe ijwi ryawe rihamagara ati ngwino kuri jewe unkurikire. Ido nido ry'ingene vya Koroneliyo vyatanguye. Ingene yatanguye kugira inyota yo kurondera uwo Mpwemu Yera no kwihimana. Uzobisoma muri Matayo igice 8 ku murongo wa 5. Uwo mugabisha w'abasoda 100 uzomubona ngaho hantu. Tuhasomye twogerageza kumva gatoya, dusome tunyarutsa twumva ingene vyagenze. Matayo igice 8 ku murongo wa 5. Yesu akiza umushumba w'umugabisha w'abasoda. Ashitse i Kaperinawumu haza umugabisha w'abasoda 100, aramwinginga ati mushinga ntahe, umuhungu wanje ni kimuga, aryamye mu nzu arasinziriye cane. Aramubwira ati ndaje kumukiza. Umugabisha aramwishura ati mugenzi, ntibimbereye ko winjira mu nzu yanje. Vuga ijambo rimwe gusa uwo muhungu arakira, kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abaganza, mfise abasoda ntwara. Iyo mbariye umwe ntigenda aragenda, n'uwundi ntingwino akaza. Nabarira umushumba wanje ntikora iki akagikora. Yesu abyumvise biramutangaza, abwira abamukurikiye bose ati ndababwira ukuri, sinari bwigere mbona ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Ndababwire yuko benshi bazoza bavuye iburasirazuba n'iburengerazuba, bazokwicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mw'ijuru. Ariko abana b'ubwo bwami bazohindirwa hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryana insya z'amenyo. Yesu abwira uwo mugabisha w'abasoda ati igire amahoro bikubere nk'uko wizeye. Nuko wa muhungu acakira uwo mwanya nyene. Notebye, nuko wa muhungu acakira uwo mwanya nyene. Uwo mwanya nyene Yesu akimara kuvuga iryo jambo, uwo mwanya nyene, iyo saha nyene, uwo muhungu yaciye akira. Koroneliyo rero ivyiwe nuko vyagenze, atangura gukunda ivy'Imana, atangura gukunda ivya Yesu, biramunezera. Uwo mugabisha w'abasoda rero abonye ibibaye, yumvirije n'ivyo Yesu amubwiye, ahera katangura kubikunda. Ageze muhira asanga wa muhungu yakize,
ababajije igihe uwo muhungu yakiriye baramubwira isaha n'iminota, aca aragereranya asanga ni ya saha nyene Yesu yamubwira ngo genda amahoro wizere bikubera uko nyene wabisavye. Aca asanga ni ya saha nyene, aca arumva ati ya saha nyene nariko ndavugana n'umwami Yesu, niho ubushobozi bwaciye buza bunkiriza umwana. Imana ihabwa icubahiro. Rero uyu mugabisha w'abasoda ngo ashitse muhira arababaza, yumva neza kari ya saha yariko aravugana na Yesu, nuko aca yumva ko ariho yakize. Guhera ico gihe aca arashishikara rero abandanya arondera Imana. Guhera ico gihe atangura gusenga, atangura kwiha Imana, atangura nawe kurondera ivy'Imana, atangura kurondera imbaraga, kuko yarabona yuko iryo jambo Yesu yavuze yarivuganye ubushobozi n'ububasha, kandi yari yamubwiye ati nanje ndafise abasoda ntwara, iyo mbwiye umwe ati genda aragenda, kuko abagiye mu bubasha bwanje, abajanye ubwo bubasha bwanje. Uwo mugabisha arumva ati ijambo Yesu avuze rijana ububasha, rijana ubushobozi, iyo riroye rigakora ibitangaza, rigakiza abagwayi, rigasenda abadayimoni. Nuko rero aheraho yipfuza ubwo bubasha. Muribuka rero yuko igihe cageze Yesu amaze kuzuka, amaze iminsi 40 yiyereka abigishwa biwe aduga mw'ijuru. Amaze kuduga intumwa ziwe ngo zari zihagaze ku musozi wa Elayono ziraba hejuru. Abamarayika babiri barababwira ati niki gitumye muraba mw'ijuru? Uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa mubona uko agiye niko azogaruka. Nuko baca basubira i Yerusalemu, ngo hari akarere gatoya ngo nk'urugendo rwemewe kugendwa kw'isabato. Baca basubirayo rero ngo burira mu nzu yo hejuru, barasenga ubudahumeka, bariko barishuza ico Yesu yagiye abasezeraniye. Ica mbere yababwiye ati ngiye kwa data nzogaruka kubajana hondi kugira ngo namwe abariho muba. Ikigira kabiri yababwiye ati ninamara gushika mw'ijuru nzobarungikira umwitsa ariwe Mpwemu Yera, nzobarungikira Mpwemu Yera. Ico babera ciza nuko ngenda, kuko ntagiye umwitsa ntazoza, ariko ninagenda nzoca ndamubarungikira. Haleluya. Uwo mwitsa rero, ubwo bushobozi bw'ijuru nibwo na Koroneliyo yipfuza. Nuko rero murazi ingene intumwa zahawe Mpwemu Yera, murabizi aho bari bakoranye mw'irya nzu yo hejuru, ngo iminsi 9 iheze, ku munsi ugira 10 saa 3 zo mu gatondo, ngo bumva igihinda gikwira mu nzu aho bose bari, ngo haragigima harahinda, ngo cyari igihinda cy'umuyaga w'inkomezi nyinshi. Nuko rero ngo umuriro uja ku mitwe yabo, ngo ibirimi by'umuriro bija ku mitwe yabo, baca batangura kuvugishwa n'Imana bavuga indimi, nguko Mpwemu abahaye kuzivuga. Ico gihe Yerusalemu hari hakoraniye abantu benshi, ngo bavuye mu mahanga menshi yo mw'isi. Turabona ingene aba babigishwa narashoboye guharura bavugishijwe indimi 17, ibihugu 17 byose vyarumvise bavugishwa mu rurimi rw'iwabo. Mpwemu Yera amaze kumanuka. Imana idufashe cane. Rero bene data, ico gihe rero guhera ico gihe Koroneliyo nawe aho yarari mu gikorwa ca leta y'i Roma, akama nawe yipfuza ubwo bubasha, yipfuza Mpwemu Yera, yipfuza ubwo bushobozi. Aherako rero atangura kuza arabisengera, abigira umutwaro ukomeye, akama saa 9 yiyugarana akaja mu nzu agasenga.
Bibiri tubwira ngo yatinye Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose, ngo yagirira abantu ubuntu bwinshi, yama afasha imfuvyi n'abapfakazi, yama aramira abakozi b'Imana, yama aterura igikorwa c'Imana, yama afasha abababaye n'abashonje. Ivyo rero ni ibintu bijana n'amasengesho, kandi isengesho rireruwe n'ivyo rigenda direct imbere y'Imana. Niho rero ngo yazabona usomye hajya nyene mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 10, egome hajya twababwiye ku murongo wa mbere, niho ubona iyo nkuru y'ingene umumarayika yamwiyeretse imbona nkubone, ngo yariko arasenga igihe c'isaha 9, umumarayika araza aramwiyereka aramubwira ati Koroneliyo mukundwa, ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze bibicibutse imbere y'Imana. Kwa gusenga kwawe bwa buntu wamugira babapfakazi za mfuvyi, vya bikorwa vy'Imana ukora, vya bigira 10, vya bikorwa za nsengero wubaka, vya bindi vyose uramira, bwa buntu wamugira. Kwa gusenga kwawe na bwa buntu wamuragira vyaduze bibicibutso imbere y'Imana. None rero tumako Petero ari Yopa, hari iruhande y'ikiyaga, apanze mu nzu kwa Simoni, umuhazi w'insato, yari afise akazi ko gutunganya insato. Uwo muntu nyene iyo nzu aho Simoni Petero yari asembereye, mutumeko rero aze, kuko niwe aza kugubwira ivyo ukwiye kugira. Nuko rero aho rero niho Koroneliyo yagomba abona ikiganza c'Imana, yagomba abona ico yasengeye. Muribuka neza yene vyagenze, Petero ntiyatebaganye kuza naho cari kizira, ariko Imana iramuha ibimenyetso vyose, iramubwira ati yewe Petero, reka kuvuga ngo sinobaga ibi bintu ngo ndye canke ndeke. Kuko muribuka Petero ngo aho yarari mw'iyo nzu, ngo yarose abona ngo igihuzu kije ngo kizanye imitwe 4, ngo cyururukira imbere yiwe. Aho ni mu nzozi, ngo cyuzuyemwo ibintu vy'ibikoko, ngo ibizira n'ibitazira. Nuko ngo abwirwa ngo bagurye, ngo cyarimwo imisiba, cyarimwo ibikere, ubuntu bw'ubukoko Imana yari yarabujije Abisirayeli kurya. Petero abwirwa ngo baga urye, ngo baguteke urye. Petero aravuga ati oyaye mwami wanje, jewe sinoshobora kurya ibihumanye, kirazira ko nokoza mu kanwa ibihumanye. Imana iramubwira mw'izo nzozi ngo none ni kuki ga Petero ivyo mpumanuye wewe uvyita ibihumanye? Namaze kubihumanura, reka gutinya. Uwo mwanya ngo acarikangura, yikanguye yumva intumwa ziradodeye ku rugi zivuye kwa Koroneliyo, kuko carazira ko yogendera mu banyamahanga ngo agiye kubabwira ivy'ubutumwa bwiza. Ariko ngo bakimara kumubwira ivyabaye, aca yajwi yumva aramubwira ati nuko jana n'abo bantu, reka kwiyumvira ngo barahumanye, ni jewe ndakubwiye, jana n'abo bantu. Petero ngo aca arikora ajana n'abo bantu Koroneliyo yaratumye. Bashitse kwa Koroneliyo, murazi vyabaye. Petero ngo tangura kuvuga ubutumwa bwiza. Koroneliyo yatumiye ababanyi n'abagenzi n'inshuti n'umuryango wose. Petero ngo yanzitse kuvuga, ariko aravuga ubutumwa bwiza, avuga ivya Yesu. Ngo yanzitse kuvuga, atanguye kuvuga ngo Mpwemu Yera acaramanuka. Haleluya! Mpwemu Yera aramanuka yuzura kw'abo bantu bose bari muri iyo nzu, kandi mwibuke neza ko bari abanyamahanga bose, ngo bavugishwa n'Imana, bavuga indimisha nk'uko vyabaye Yerusalemu biba no mw'abo banyamahanga. Petero ngo arumirwa, mbere arajoregwa. Haleluya! Imana idufashe cyane. Petero aravuga ati niho nkimenya ko Imana itarobanura abantu ku butoni. Niho nkimenya Imana ntirobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivy'ukugororoka iramwemera.
Mana dufashe cyane. Koroneliyo rero ahabwa Mpwemu Yera mw'ubwo buryo, abo mu muryango wiwe bose bahabwa Mpwemu Yera mw'ubwo buryo. Ico Imana yaramusezeraniye kirashika, kuko yakironderanye umwete, akorana inkomezi, agira amasengesho, arondera Imana, ayirondeza umwete, kandi arayibona. Ijambo rye ravuga ngo ndondera urambona, mpamagara nditaba, nije uhoraho mbivuze. Rero guhera ico gihe rero niho Koroneliyo yarahejeje kuronka inkomezi nuko ahejeje kuronka ico yari yarasengeye. Ico kintu uravye ayo majambo, nta kindi kintu ubona Petero cari kimuzanye, yaraje kubasengera kugira ngo bahabwe Mpwemu Yera. Birumvikana nico Koroneliyo yari yarasavye. Bene data, abantu b'Imana, shengero mudukurikirana kuri no rubuga rwa Sabanerwa TV, iyi minsi tugezemo ni minsi ikomeye, ni minsi igoye, ni minsi vyasaba natwe ngo twuzure Mpwemu Yera, ariko ibigerageza kutuzimya ni vyinshi. Imana idufashe cane. Ariko umuntu w'Imana, abatahuye iryo banga, bakwiye kwama bariyeza, bakwiye kwama barasenga, bakwiye kwama bariha Imana, kuko kugira ngo wuzure Mpwemu Yera mw'iyi minsi ya AI, yemwe bene data, zicoroshe. Mw'iyi minsi ya interinete na wifi z'ubuntu, zicoroshe bene data. Muze mubaza abatama batwitangiye imbere kugira ngo wuzure Mpwemu Yera. Byari ibintu bikomeye cyane bene data. Kwari ukwiha Imana, vyaragusaba ikiguzi gikomeye, ukiha Imana, ugasenga, ukiyeza, ukihana icaha n'igisa naco, ukasenga, ukarondera Imana, ukagira ubuntu, ugakora ibikorwa vy'Imana, ukiha Imana, ukarondera Imana. Uyu munsi rero uwo mwanya benshi urabagora. Hari abantu duhura bakambaza ngo mbega Sabanerwa ko wapoteye, ngo kutakiboneka. Ndaboneka ariko biragoye. Umuririmbyi aririmbye ngo ibanga ry'Imana ugomba kurigendera, ngo ugenda nguraba nk'utabona, ukumviriza nk'utumva. Imana idufashe cyane. Mw'iyi minsi bisamaza ni vyinshi, mw'iyi minsi ibibuza abantu kuzura Mpwemu Yera ni vyinshi, mw'iyi minsi abantu imyanya yarabaheranye, ya myanya yo gupfukama no kwiha Imana no kurondera Mpwemu Yera ntibakiyironka. Ya myanya basenga kera, twarasenga, nta telefone zari zihari, nta koranabuhanga ryari rihari, umuntu atariko aravugana n'umuntu direct yaba ariko arumviriza iradiyo. Mw'ivyo bibiri utariko urumva ivyo naho wabiriko urasenga. Imana idufashe cyane. Ariko uyu munsi ikoranabuhanga rigezweho, ibintu bikomeye, ibibuza abantu gusenga ni vyinshi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo abagize ubwenge nibo bazobimenya. Yemwe bene data, Bibiri tubwira ngo ntimwishushanye n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose. Mpwemu Yera arakenewe. Iki gihe turimwo naho mubona kimeze uku, Mpwemu Yera arakenewe. Mpwemu Yera turamugomba. Kandi nagomba ndababwire abantu b'Imana, hari itandukaniro rikomeye cyane kuronka Mpwemu Yera, kubatizwa no muri Mpwemu Yera no kuzura Mpwemu Yera. Ni ibintu bihabanye, ni ibintu bitandukanye. Abantu benshi bararonka Mpwemu Yera mugabo ntibuzure Mpwemu Yera. Imana idufashe cyane. Igihe ababigishwa Mpwemu Yera yaramanuka, baruzuye Mpwemu Yera aruzura, arasesekara, bavugishwa n'Imana, n'abaraho bose barafatwa, Mpwemu Yera aruzura. Ariko uyu munsi Imana idufashe cyane, usanga umuntu afise agace, kandi nako gace utaravye neza karakama. Imana idufashe cyane, kuko uruzuba ni rwinshi, ivyo kumisha ni vyinshi. Imana idufashe cyane, Imana idutabare. Mwene data, rondera Mpwemu Yera, rondera kuzura Mpwemu Yera. Gira umwete wo gusenga no kwiha Imana, gira umwete wo kwirinda, wirinde cyane gisa naco, urondera Imana uzoyibona,
kuko Yesu Kristo uko yarejo n'uyu munsi niko akiri. Imana dufashe cane, Imana dutabare bene data. Ngomba rero mvuge iki kintu tuje dusozera. Wewe udukurikirana fyonda urwo rukumu ruraba hejuru ruri munsi ya video rwitwa like canke jeme urufyondeko. Uzoba utumye iyi video ikwirakwizwa cane kw'isi, abantu benshi bahinduke kubw'ubu butumwa bwiza. Rero twariko tuvuga kuri aba bakozi b'Imana batwitangiye imbere, ba Petero bashobojwe na Mpwemu Yera, ba Pawulo bashobojwe na Mpwemu Yera, aba batama batwitangiye imbere, ababungere b'amasengero, nta kindi cabashoboje ni Mpwemu Yera. Rero no mw'iyi misi yacu bene data, nta kindi kizogushoboza, nta kindi kizotuma uhagarara, nta kindi kizotuma umenya guca mu bikomeye biri imbere nuba utarahabwa Mpwemu Yera. Imana dufashe cane, uhabwe Mpwemu Yera, ubatizwe muri Mpwemu Yera, usabe Mpwemu Yera, wuzure Mpwemu Yera mwene data, kuko Mpwemu Yera egome igihe aza ku ntumwa ngo bumvise igihindu guhuta ku muyaga w'inkomezi. Imana dufashe cane, Mpwemu Yera aragereranywa n'umuyaga, aragereranywa n'umuriro, aragereranywa n'amazi, aragereranywa n'amavuta, aragereranywa n'ikimenyetso, canke akagereranywa n'inuma, canke se akagereranywa n'ingwati. Rero ivyo byose mwene data ni ibimenyetso uzohabwa ugira uronke Mpwemu Yera. Hariho uboneka ko ikimenyetso kimwe muri ivyo, ariko ikintu cerekana neza ko Mpwemu Yera yakuzuye nuko uzovugishwa n'Imana. Imana dutabare, Imana dufashe cane. Muri iyi misi hari abaza kuvyigira bakiga indimi atarizo, bakarondera uburyo ngo bavyiga ngo ingene bavugishwa, ariko ubwo n'ubunyoma n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ivyo bintu nibibaho bene data. Mpwemu Yera umuntu amwuzuye avuga ururimi uko Mpwemu amuhaye kuruvuga, si ndimi baja kwiga mu mashure canke bigira mu vyumba vy'amasengesho. Oyaye haba namba, umuntu yumva avugishijwe n'Imana. Egome ururimi rwiwe Mpwemu Yera akaruvugisha, kandi ntuba wabiteguye ngo nza kuvuga ibi n'ibi. Ni Mpwemu Yera yivugira, avugiye muri wewe. Rero mwene data, niwumva aho bariko baravyiga ngo bavugishwe uku nuku nuku, ngo zurasubira mw'indome, ngo bandanyiyi, ngo izindagi, ngo izivuga n'izitavuga, ntuze wemera ubwo n'ubuzimira, ubwo n'ubuyobe. Iyo si Mpwemu Yera. Mpwemu Yera originale kugira umuhabwe, icambere wirinda icaha, ukiyeza ukitunganya, ukagira ingeso nziza, kandi ugakora ibikorwa vy'Imana, ukagirira abantu ubuntu, ugafasha imfuvyi n'abapfakazi. Ivyo byose Imana izobiraba igusuke ko Mpwemu Yera, nawe uvugishwe, mbere uvugishwe no mu ndimi zitamenyekana, kandi uzohezagirwa. Uwo Mpwemu Yera rero adufitiye akamaro, kuko niwe azoterura isengero, niwe azoriterura. Nico gituma naririmbye akaririmbo ngo igikorwa ca Mpwemu Yera ngo kigiye gukomera, ngo namba, ngo nimuze tumusabe, ngo namba hatarenganye harageze. Igikorwa ca Mpwemu Yera kigiye gukomera, ingo tumurondere, namba hatarenganye harageze. Harageze bene data, harageze ko turondera Mpwemu Yera. Uwo Mpwemu niwe azotuduza, niwe azotuterura, niwe azotugurukana, akadushikana mw'ijuru, akaturenganya ico kirere, akaturenganya izuba n'ukwezi n'inyenyeri. Turi mu bushobozi bw'umuriro wa Mpwemu Yera. Imana idufashe cane, ingo tumurondere bene data. N'aya majambo y'Imana rero, nk'uko aba ba Pawulo, ba Barunaba, ba Petero n'abandi. Petero murazi ko yari yabanje kwihakana Yesu,
kuko atari bwuzure Mpwemu Yera, ariko amaze guhabwa Mpwemu Yera akamwuzura, yarasohotse aremanga aravuga ati yemwe bagabo b'Ubuyuda, yemwe bantu b'i Yerusalemu, nimwumve ndababwira ivya Yesu, umwe mwabamba, umwe mwica, umwe mwamanika, umwe mwasogota icumu, niwe atumye duhabwa ubu bushobozi. Ngira ndamubabwire rero, naho mwabikoze mutabizi, nimwihane, Imana ni inyembabazi. Arabemeza neza karibo bishe Yesu. Ico gihe muribuka ingene ubwa mbere yatinya akiruka agahunga, mbere agahakana, ariko amaze guhabwa Mpwemu Yera yaremanze atabwoba. Mpwemu Yera rero atumara ubwoba, haba mu bikomeye uremanga ukemera ugapfira ibanga, ntushobora kwihakana umwami Yesu. Imana idufashe cyane. Uyu Mpwemu rero yafashije ba Petero, uyu Mpwemu Yera yafashije ababigishwa, niwe dukeneye natwe muri iyi minsi yacu bene data. Nimuze rero dusenga Imana, umuntu wese yiha Imana arondere Mpwemu Yera. Ni ikintu gikomeye cyane mu bugingo bw'umukristo, ubwo udafise Mpwemu Yera nta komunikasiyo y'Imana nawe ibihari. Mana idutabare bene data, turondere Mpwemu Yera, turondere Mpwemu Yera. Niwe muvugizi wacu, niwe mufasha wacu, niwe niwe aturongora, niwe atuvugira, niwe mwitsa. Nuko Mpwemu Yera adufasha muri byose, cyane cyane mu bugingo bw'ubukristo. Mpwemu Yera niwe aturinda, niwe atuzigama, niwe aturagira, niwe akwereka ati hariya ntuceyo, birya ntujemwo. Mpwemu Yera niwe akubwira ati oya, reka kuzuragendana n'abarya abantu. Mpwemu Yera niwe akubwira ati oya, muri kiriya kibanza we ntuzurajayo. Mpwemu Yera niwe akugarura. Mpwemu Yera ameze nka kujya kumwungere, aguma agarura impene canke inka canke intama. Mpwemu Yera rero niwe aturongora. Iyo rero wemeye kurongorwa na Mpwemu